hakurya y'amazi gasopo zikomeje kwiyongera. Ubu naho Iran ihaye gasopo ibihugu by'abarabu canke se mu bigobe vy'abarabu. Eske tugiye kurabira hamwe bigiye kugenda gute, bigamije iki, byifashe gute? Ibyo ni bimwe tuma twiyagire hamwe kino kiganiro, ariko sinije nyene mu studio ndi kumwe n'umuhinyanyuzi. Ndabaramukije no ngenda bahikaze kandi nongera mpikaze umuhinyanyuzi. Karibu cyane umuhinyanyuzi. Urakoze cyane. Ndabaramukije bose, ndabifuza amahoro y'Imana. Mana ibahishikare kubaha imigisha. Urakoze cyane. Yes, mwamaze kutumva neza rero ibyo tuma tuyagire hamwe, tuma turabe kuri gasopo yahawe ibihugu bitandukanye by'abarabu. Eske bimeze gute? Urakoze cyane. Gasopo zibandanya gukoragurika. Tutaravuga iyi y'abarabu, hariho na gasopo yahawe kandi novuga n'ibihugu ngirango bya Amerika na Israel. Uburusiya bwahaye gasopo kuko hariho konsila yavyo y'igihugu cy'Uburusiya, konsila nko kujya kwa ambassade mu bitero byabaye nayo nyene yabaye tushe bayirasako. Hanyuma umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburusiya n'Makungu Maria Zakharova yashikirije ati ibyo bintu sivyo na gatoyi kuko no guhumunyanga amategeko. Ati none biraba hanyuma twasemerera no muri one tukayivuga hanyuma kamengoni ntaki kimaze. Ati ure turavyikorera turenze no kucisha kuri one. Biboneka yuko magasopo ariko arahabwa abana bariya kuri gasopo zahawe Iran. Ngira ngo ibyo twarabivuze cyane mu makuru aheruka, aho Iran yahawe gasopo n'ibihugu deja bya Etats-Unis na Israel. Ubu naho ni gasopo rero nshasha ihawe ibi bihugu byo mu gigobe cy'abarabu. Aha turavuga nk'igihugu cya Arabie Saoudite, igihugu cya Kuwait, igihugu cya Bahrain, igihugu cya Qatar na Emirates. Aho Iran yaraye ibahaye amasaha 48 gusa, no kuvuga imisi 2 kuri izi ngingo zikurikira. Icambere ko ibi bihugu byo kuraho amabaze yose y'abanyamerika ari ku butaka bwavyo. Byo ni ingingo ya mbere. Ingo nayo igira kabiri nuko mu kurindira yuko ayo mabaze akugwa ko urumva na makontra bafitaniye yuko atagisasu na kimwe canke misile canke indege byosubira kuraswa muri Iran bivuye kuri aya mabaze militaire. Ica gatatu naco Iran yababwiye iti yuko ikirere cyabo kitosura guhirahira ngo gice mu indege zigiye gutera muri Iran. Umva na makondisyo atatu Iran yatanze kandi iboneka ari gasopo. Ibihugu rero byahawe gusa imisi 2 biboneka nk'amananiza. Wocumbaza uti none hamwe muri imisi 2 yohera Iran yo kibigira gute? Iran rero ibabwira iti nimba mutobishira mu ngiri bitubabwiye tukabana turaswa biciye kuri amabaze canke ikirere cyanyu gikoreshwa, muce musezera petrole yanyu. Ivyerekeye petrole muzamuragurisha muce musezera bye bye, kuko tuzoca dutangura kurasa ku ma installation ya petrole yanyu hajya bacukura ama petrole yose imwe gushika tuzimaze. Oro tusanye tuzi ko ibihugu ko tubabwiye bitanu ubutunzi bwavyo nubwo muri no misi, kuko bavuga ko petrole ishobora kuba izoba yagabanutse ku isi mu myaka ya 2050 mu myaka ya 2050. Bavuga ko ibihugu biriko biragerageza ko investisa cyangwa gushira imitaye mu bindi bintu atari petrole. Ngaho no munsi haracari hafi ntibirashobora gushikana iryo hangiro. Bisigura ko ubutunzi bw'ivyo bihugu bihagaze cyane cyane kuri petrole. Rero Iran kibabwiye ati rero aho nyene mu ubutunzi bwanyu buhagarariye muca musezera kubera tuzoca dutangura kugira cible aya ma petrole arayi wanyu, arayi abanyamerika, arayi abandi ari mu butaka bwanyu. Rero Iran rero yo irongere gashimika avuga ati ibi tubabwiye ntidushaka yuko tuja mu biganiro ngo tuvugane wavahe wajahe canke ngo twumvikane canke ngo dukopere ingene ngo aho twarasa no tutorasa ibintu nk'ivyo. Iran yashikije iti tubibahaye nk'itangazo. Turamenyesheje gusa kugira mumenye ingene mwitegura ibisigaye birabaraba. Ati kandi Iran yongera iti kandi namahitamo yanyu, mushaka murahitamwo kwigumira uko nyene mumeze cyangwa muhitemo kuvavanira kushira mu ngiri bitubasavye. None mu muhinyanyuzi gato imbabarire, eske nagomana nkubaza ati bitwaje Iran yitwaje kugira ngo isubire kwa yo tera ubwoba no bitakara ngo tera ubwoba ano mabaze yose Amerika ifise ko ubushobozi cyangwa ifise ko ibikoresho, ariko ibyo bwiye neza ko ari bino ano ma petrole bashaka ko yarasa ko eske nico kintu cyonyene Iran yishimikije kugira ngo ishobore kwa babwira yuko kwitegura muri imisi 2.
ego cyane Iran ati yoba ari terabwa canke aya makuru niyo bari ukuri Iran irabishoboye kuko twamenyesha yuko ivy'ubwirinzi bya systeme z'ubwirinzi ibi bihugu ni binini cyane nka Arabie Saoudite isumba n'ubunini igihugu ca Iran ntibashobora kwirinda ahantu hose mu gisagara cyose kuri base yose n'ahandi hanyuma ibi navyo aya mapu ya petrole canke ibi binogo vya petrole bacukuramwo ni ibintu vya gisivile ata muntu ari yibagiye yuko umunsi umwe hagira umuntu yo bitera ko bisigura yuko aha hantu nta bwirinzi bafise bukwiye kuri amapwi hanyuma ikindi naco tubabwira petrole ngira mwese murezi n'igitoro n'akampi gatoyi kamwe gakoze ko bica vyaka bisigura yuko ntago ari nguvu nyinshi Iran yokoresha kugira ngo ibiturire kuko aba basanganye intege nke z'ubwirinzi kuri yo kote y'ivyo binogo bacukura mu petrole hanyuma Iran cyane tuzi yuko ifise amadrone menshi ifise n'amisire menshi ku buryo ishobora ibintu kubishira mu ngiro hamwe ya makuru yoba ariyo biboneka neza yuko ibihugu biri mu kaga gakomeye cyane eske ko hariho igihugu kimwe muri ibihugu by'abarabu Amerika yari yarasabye yuko yoja hagati kugira ngo ashobore kuba baje mu biganiro hoho biragenda gute ko bishize ko urakoze cyane mugane washoboye kunyumviriza neza igihugu cya Oman ntaco nigeze mvuga ko reka nsubiremo kugira ngo ubyumve hariho Emirati hariho Qatar hariho Bahrain hariho Kuwait hamwe na Arabie Saoudite igihugu cya Oman nubwo naco ni muri kigobe cy'abarabu cyo gisa nuko umengo nubwo gifise amabaze gisa nuko cyo kirotiye gatoyi nta bintu byinshi biba bivuye ku butaka bwacu yego cyane hanyuma iki naco turi buce tubashikiriza nuko ibihugu bisa biboneka nkuko biri mu muyabira gucagura bigoranye cyane kuko nk'ubu bicaguye ko biri buvavanwe na Amerika si igihugu mupfa kuvavanira gutyo ni igihugu gishobora no kugusambagura kikadurumanya igihugu ku buryo icyo gihugu kikumusaka mwabibonye hirya no hino ku isi utakope na Amerika mu bisanzwe muri kino gihe Amerika iracafise ingufu zose kandi tubibutse ko Amerika kikiri igihugu cya mbere ku isi giteye imbere kandi gifise ibintu byinshi gisumba ibindi bihugu byose bisigura ko kuvavanura n'igihugu aricyo cyagufashije gushike ahantu bigoye cyane kuko bijya bihugu byubakiye kuri petrole kandi petrole nayo yubakiye ku idolari kandi ibi byose ni Amerika isa niyabipanze bijya bihugu twarabwiye mu makuru aheruka ko Amerika naniye gusa gupanga Iran kugira ngo ije muri novuga mu kwaha kwayo ibihugu byose bipanzwe byose na igihugu cya Amerika bisigura yuko kwikura kuri Amerika muri kino gihe numva none amahitamo aragoye kuko amahitamo nagira kabiri byemeye gushira mu ngiro naho bihakanye naho gushira mu ngiro iyi ngingo c'est vrai Iran izogerageza kuvyononera ubucukuzi bwa petrole Iran ashobora kubishobora cyangwa ntibishobore aha nico tuvuga ngo Iran ivyivuze byose ngo ni Imana izocibishikanako mugabe Iran izoshobora kuvyononera hanyuma ikibazo kizoba gihari nubwo Iran tobishobora igihe dufata Iran yova mu intambara ari isi ibonetse kwinesheje Amerika ibihugu birezoca bija mu kangaratete kuko urumva yuko Iran niyaza izovuga ati nta cooperation tugikeneye ko byarase ko dukopera biboneka rero nkuko rero ibihugu biri mu ngwane zikomeye cyane guhitamo biragoye cyane tubibutse ko makuru twigeze kubashikiriza twabwiye ko ibihugu byasabye na Amerika kirikare iti turagusavye gira ibishoboka byose mwana usuye koresha ubutaka bwa cankirere kuko no mu ntango y'izi ntambara Arabie Saoudite yari yashikije ubwayo iti twebwe nta kirere tuzokwemera ko Amerika ikishamo mbwako ari igitugu ca Amerika ibyo birere birakoreshwa boneka rero ko ibihugu rero biri mu yabira ngira ngo twarabashikije ko n'igihugu ca Israel naco ni kiri mu yabira intambara ihera canke ibandanya Israel ibandanya iri mu yabira ngaha rero n'ibihugu bindi bishitse mu yabira intambara ihera canke ibandanya none ibi bintu nubona neza yuko biriko birasotera kubandanya kuba intambara yagutse itera ibandanya itazohagarara ego urakoze cyane ikibazo mbaje nishiza cyane ibihugu rero navyo ntibizoca vyicara sivyana birafise ingene bizobona vyikomporta nivyamara gucagura yuko dufate nk'ubyo cagura yuko bivavanura na Amerika bizoraba ingene biri bubigenze mu buryo bitabaza Amerika mugabo buke bitangure nk'akarorero mwarumvise yuko Arabie Saoudite hariho amamisiri aho raca hejuru agiye gutera Israel canke ahandi
canke igihugu ca Turki amamisiri agenda gutera muri Chypre ibihugu bigatangura kuyasama ni ukuvuga ibi bihugu birashobora kuvuga biti Amerika rero nta kintu na kimwe dushobora kugufasha ca wimenya bigace bwira Iran iti Amerika yatugoye twebwe turemeye korana nawe dufasha ahubwo twikure kwa Amerika ico bihugu rega gace bisa nibigarutse mu mugabane wa Iran Amerika bigasa nibigambane kandi burya biroshe kugwana n'umuntu yagushigikiye kugwana n'umuntu agushigikiye kugwana n'umuntu atagushigikiye uko bigenda kose arakugambanira mu buryo canke ubundi bashobora gutanga amakuru y'ubutasi bakayaha Iran ikanezerwa ikavuga ati mbo turabona yuko twabaye abagenzi bashobora no kwanka gukora ibintu bimwe Amerika basaba hanyuma gutyo Iran ikavuga iti ntaco naha muri ko muradufasha igihe nawe byo kwemera kuja kurande rwa Amerika birumvikana ko ibihugu bishobora no kwinjira mu ino ntambara bikavuga duti burero ko ntaho tuva ntaho tuja ntaho tuvuye ntaho tugiye urereka twemere Iran tuyiseke ko dufatanye na Amerika ariko rero ahare bica bigorana Amerika igeze nivyanka Amerika izosha yirotira umva izosha bisigara mu yabira ariko nivyatsinda bitsinze intambara dufate bifatanye na Amerika bigatsinda intambara bigaragara ko igihugu kizoca gikomera cyane inyuma ya Israel muri kajya karere adoshiba Arabie Saoudite uko Arabie Saoudite hamwe na Iran byamara ibihugu kera byigeze ko bishamirana cyane kubw'umuryango w'abashite cyangwa abashiha bari kuri Iran n'umuryango w'abasunite cyangwa abasunite singine doce ndavyita umva Islam iragabuye mu bice bishika bibiri mikuru kera habavuga bati mbega ninde azo represent dini ya Islam ku isi yose Iran iti twebwe kwera abashiha hanyuma Arabie Saoudite ni twebwe kandi bize ko na Turki nayo nyene yavuga ati natwe turi mu bashobora kurepresent dini ya Islam gutya hahora hari amakimbirane hagati ya Iran Arabie Saoudite na Turki Amerika rero ayo makimbirane niyo yogeye ko kugira ngo isagare muri kajya karere kuko benshi ibihugu twabwiye bitanu Iran irikira ha gasopo byo byinshi ni by'abasunite si by'abashite nka Iran bisigura yuko rero hamwe Iran yogira akabazo Arabie Saoudite nizo chikomera muri kajya karere inyuma ya Israel kuko icyo Israel ikeneye si by'amadini ikeneye ku by'ubutaka mugabe inyuma Israel maze kuronka ubutaka ikeneye yumva Arabie Saoudite kiba igihugu gifite influence ikomeye mu dini ya Islam ibintu birakaze kuko turabona neza yuko intambara itara yaguka aho irimo amananiza menshi kwera ariko sindi ko ndarabona neza aho Amerika izosozera igeze nimeze gute hoho Amerika biragoye kumenya aho izosozera igeze kuko n'umuvugizi wa Trump arabananya kuvuga yuko Trump niwe afise ijambo rya nyuma ngo azobitangaza ngo kuhungu ngo asa n'uwatsinze intambara umugano ngo niwe wo kubitangaza ngo rero ngo niwe azobitangaza yuko ngo Iran yatsinzwe ngo nibarindire itangazo rizosohoke ariko urumva ko n'ubundi aramananiza urazi gutangaza intambara watsinze kandi tuzi neza yuko watsinzwe ni ibintu bitoroshye cyane kandi gushimira cyane mwinyanyozi ku hinyanyozi bumwe n'ubundi kandi dushikanako reka nshimire n'abakomeje kubana natwe muri kino kiganiro ndamenyesha ko hari ubutaha mu biganiro murakoze